Shalom, shalom bose. Ni izo lazima nambona kabisa kandi. Ndizera yuko benshi maze kumenya cyane basanzwe. Reka rero ndababwira yuko babona nambaye agapira keza cyane rwose. Ariko ko ari lejuka yose cyane ndatinze kandi. Rero ni kaze basanzwe. Numaya mwiza ni byiza byo kubana na lejuka cyabishije kuri groupe WhatsApp. Timeze gute. Ni groupe WhatsApp cyangwa ko basanzwe w'abakunzi bane batwumviye kuja hamwe ubundi gusangira cyane dusanzwe duhurira mu bindi bikorwa bitandukanye byo gushikira indirimbo ziwe indirimbo za gospel worship. Ari navyo ukabaramuzi ni mundi kazi wacu ni muri ari ibibazo bikaza gutazimana ari indirimbo ziwe zisangwe ziri ku rubuga rwa YouTube n'ahandi hatandukanye. Rero twayikaze gukaba kwamamukana indirimbo zitandukanye zaherejuka turazi yuko aduherezagira bice mu ndirimbo ziwe indirimbo Yesu agira neza n'izindi Yesu ni mwiza n'izindi basanzwe umva yuko bisanzwe kandi ndagutumije wewe wese umva ko ukunda indirimbo z'Imana batazimana gushigikira aherejuka yarahaje cyane yangiriye neza umuryango wanje yangiriye neza igihe narishonje yarangaburiye igihe naringwaye yarankijije igihe nari mu ntambara natabaje Imana igihe nari mu magorwa yabaye abagenzi inshuti n'umuryango bari bantaye ariko uyu Yesu yambaye hafi muze mbabwire Yesu agira neza Yesu agira neza neza 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 agira neza abacengera hinduka yakora byose Yesu waza itema kamere abacupa mushyire hejuru biboneke nawe nubwo twaryohewe mu muvuzi akonye twanganya n'icyo Imana Yesu Yesu ni mwiza nivuge ifuze yarine byuka umuririmbyi w'uburundi kazi avuka muri kino gihugu cyacu yagiriwe amahirwe yo kuba inyuma yacu ubusanzwe wa muri Amerika mugabo arakunda igihugu yamuha kenshi hama umuririmbyi kazi mwiza kuko Imana ariko abikora neza ngabire cyane arafite uburyo bwo gusobanura nafingera ndavuga arakundana rero ari nebyuka niko bamusigura niko Imana muzima Yesu yakora byose Yesu ni mwiza yatanguye kumpezagira ibikorwa byiwe n'indirimbo ze ntaramubona nyuma rero ndagirirwa umuntu atugendera kuri eglise aje mu bikorwa by'Imana bazananye n'uwitwa Kamikazi Sandrine hama girirwa ibakwe yo kumubona maze kumubona numva mukunze kurusha kuko nahora ndamukunda kuko maze kumubona amaso ku yanjye inyungu iri hagati yo kumushigikira kuko twifuza ko ibikorwa byiwe bitera imbere akagera kure Imana ikamushyitsaho yaganiriye kumushyitsa ntitumushigikira ngo biherere aha ariko impamvu tumushyigikira kuko tugomba kwagera kure ibiteka kuri we no ku gihugu cyacu ntazeho ni Pastor Jackson Twisabe
niko izina ryanje nanje mu mazina banyitaniye Natine Joella abantu mu mama w'abana babiri mugira gatukanya tubonye kizobikesha Imana amen. uyu musore nawe yaserukiye ubundi mu mama ari hanze yitwa Faustine. Imana imuhumugisha cyane. Faustine uyu mama Faustine bose baritirana. Imana imuhezagire. Hanyuma nanjye nitwa Kakiza Salez. Akamaro ko gufonda umuryango wo gushigikira umuririmbyi w'umurundikazi Aline Vyuka nuko hari impano twaramubonyemwo urukundo rudasanzwe. Ndabaha akarorero kari hafi murazi igihe haba ibibazo by'umwuzurira mu Gatumba, Aline Vyuka yabaye mu bantu ba mbere bashikirije iciyumviro cy'uko twoshobora kuja kugarukira bari bahuye na bijya byago. Si ibyo gusa, Aline Vyuka arafasha ibitari bike uko muramaze kubona yuko agerageza gufasha n'abagwayi. Si ibyo byonyene no mu iterambere wumvise ibyo tuyaga turiko turaganira, aravuga neza yuko hariho ibikorwa bitari bike arumva muri we harimo n'impano yuko yonafasha imfuvyi n'abapfakazi mu kubaronderera mbere ndetse aho boba abandi nabo bakiga. No kuvuga rero umuntu nk'uyo abari mu impano idasanzwe n'urukundo rudasanzwe, twumvise ko bamushigikira turi kumwe n'uwo muryango mubonye nabo. Yesu yashimwe cyane. Amanake nitwa Nduwaye Jean Paul. Nanje nitwa Irumba Olivier. Nanje nkaba nk'ikirindwi. Amen. Nanjye nitwa Nigawa Cedric, bakaba banazira Mr. Homeboy, hama abamaze kwezi n'ubatsi. Amen. Nitwa Jesus. Hama naje Ivan wa Aline Vyuka. Manake nitwa Benigni, alias Pepe Benigni Pesh. Umukunzi wa Aline Vyuka yarahitse ki. Nanje nitwa Amedi Tuyishimire. Nanje ndi umukunzi wa Aline Vyuka kandi ndamusaza. Nuko rero marahenzagiwe. Nanje ku kazina nitwa Nzokunda Cedric, abasanzwe umuvuzi wa Aline Vyuka. Amen. Nanje nitwa Jacqueline Niyomukunzi, abantu mama w'abana bane, mama banezegere cyane. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nitwa Madame Solange, abafite abana babiri, abantu umukunzi wa Aline Vyuka marahenzagiwe. Namumenyeye mu ndirimbo ziwe, ni ukuvuga hari kuri YouTube ndiko ndarora indirimbo z'amagospel cyambona yaririmbanye n'umuririmbyikazi wo muri Tanzania yitwa My Pacha. Rero none atangiye kumubonera hama mu nyuma mbandanya nkurikirana indirimbo ziwe zari ziryoshye cyane. Hari n'indirimbo yiwe natangiye kumenyera ko y'igiswahili yitwa Hangalia jinsi Mungu alivyonifanyia. Iyo oye yarampimbaye cyane, yaranyigishije byinshi kandi rero nanje nahumviye ubutumwa bwinshi, nayo mpamvu namukunze cyane n'ubu uye ndumufanzi wiwe nkunda n'indirimbo ziwe. Kazikiza Livine, umumama w'abana batatu, kandi umukunzi wa Aline Vyuka. Yesu amuheshe. Yesu nashimwe. Amen. Amanake nkaba nitwa Dusabe Clarisse. Yesu nashimwe. Amen. Izina ryawe nkaba nitwa Lewis Bagenzi. Abantu umukunzi wa Aline Vyuka tukabakureba Yesu nashimwe. Amen. Izina rya Yesu Kristo. Amen. Nanje nitwa Ndorubwira Claudine. Amanake nitwa Niyomukunzi Nanje. Abantu umukunzi wa Aline Vyuka. Yesu ashimwe. Amen. Je nitwa Nizigimana Pamela, muranyumva mwese, sijwi rirerire rwose. Nkaba ndumumama w'abana bane, nkaba maze imyaka 13 ngize mariage, umva ko nabakurira rwose. Nkaba ndumukunzi wa Aline Vyuka. Yamusanze indirimbo nyinshi yaririmbye zintezagira ndazikunda. Hama izo ndirimbo zarafashe umutima wanje, bifatiye kuri izo ndirimbo nyine numva ndamukunze, numva nifuza kubona umuntu yaririmbye izo ndirimbo. Hama duhuye nsanga ari umuntu mwiza, turaba abagenzi, ndamukunda rero cyane, akunda ibikorwa byiwe cyane.
ngo icyambere nuko indirimbo aririmba zikora kugwaruka bano kubakuze kandi aririmba indirimbo zihimbaza Imana kandi twese tukanezerwa kandi keshi mu ndirimbo ziwe yibanda muri Bibiliya rero iyo numvise indirimbo yari nevyuka hariho amajambo menshi numvamwo muri Bibiliya ugasanga benshi barahindutse kandi najewe ntashobora Jean de umukunzi wari nevyuka amazina yaje nabitswa n'Imana na Irene mama w'abana babiri najema ibiteka Yesu nashimye Fatira ni Jonas Magangura umukunzi wari nevyuka dusanzwe kandi ndi mu journaliste wari nevyuka nyene biciye kuri televiziyo yitwa No Repentance No Heaven TV uvuga atakwa nta juru Yesu cyane Amen. Naje ndi umufanzi wari nevyuka nibaza twese cyadukoranije ngaha twese turakizi nuko turi abafanzi bari nevyuka hama nanje sinubatse ndacyarindiriye Imana izokora Yesu aranzagira Amen. Nitwa Nicolas Leonce Desar umujournaliste kuva kuri T-Comedia Entertainment nkaba numwe mu bantu ba promoting cyane ibikorwa byari nevyuka murakoze Nanje nitwagenda kumana Pascalsi bakunda gutazira pasha Tanje mu kazina nitwa Niyubaho Joella ndi umukunzi wari nevyuka kuko ibikorwa byiwe ntabwo abitwara nk'uko ariko abikorera mu isi y'iki gihe ahubwo yerekeza kudutahuza Imana dukorera icarico no gutera intege abataramenya Yesu kugira nabo bazogira ibiyoba byo kubona ubutumwa n'umukunzi wa Nevyuka nitwaje ngabo Arcade n'umukunzi wa Nevyuka Haleluya Amen Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Amen Nitwa Ndayishimiye Asira Bella dubatse isi umugabo umwe n'umwana umwe n'undi akirashiki Imana Odette nawe n'umumama arubatse bakanye n'umugabo umwe n'abana bane bavukana nk'uko mwabivuze ndi umukunzi wa Nevyuka ni inshuti yanje jewe sinabaye umukunzi gusa twahuye tuba bavukanye kuko byinshi turabivugana na cyane cyane ko twahamagariwe igikorwa kimwe ijambo ry'Imana riratubwira ngo babiri barutumwe iyo abantu ari babiri igikorwa kiroroha ariko uriko uragikora uri umwe usanga bigoye cyane rero ndabashimiye namwe mwumvise akamo ukumva ko mwamufata amaboko murazi yuko Mose igihe Abisirayeli bari mu bibazo ngo Mose yaramanika amaboko Abisirayeli bagatsinda ngo mugabo yayamanura Abisirayeli bagatsindwa ariko hacahaboneka Miriyamu na Aroni baramufasha guterura amaboko kuko Mose yari yamaze kuruha mwebwe rero murimwo ba Aroni murimwo na ba Miriyamu uriko muterura amaboko ari igisi gikorwa gisanzwe muriko murakora nimutarambirwa ndazi ko Imana izokibahembera ushishikare rero mumufata mu mugongo mumufata amaboko na cyane cyane munamusengera kuko n'igikorwa Satani yakoze imyaka myinshi arakizi agenda turwanya kenshi mugabo ni mwaba hafi mugashira hamwe y'amasengesho ndazi ko muzomugwanya nawe azogira gute azobahunga Yesu abahumugisha murakoze indirimbo za Nevyuka ni indirimbo nziza cyane indirimbo zirimo amajambo yigisha ahumuriza kandi atera intege umuntu kandi abyura umuntu aba yihebuye akagarukana agatima ku Mana gutyo akagira amahoro kandi akabaho umunezero udasanzwe wumvirije indirimbo ziwe by'ukuri uraruhuka biragukiza byinshi kandi biragutumbereza ku Mana
siko bizohora ingorane turimo bagezi vuba zizorangira icyo muvuze kugira ngo mugushimire intahe kuri ibyo twavuze ari byo mu gufasha mugatumba hariya natanze akarorero nuko mugatumba ka hafi igihe bagize ibyago ivyo mwakoze ni ibintu byiza cyane namwe mugira icyo mushikirije muri kazoza mbega mutegekanye iki kandi nanjye kanakundira kwitanga cyane indi hafi yabo kandi benshi n'ibanza ariko barafasha rwose bari bashimiye rwose niba ariko tukamere ngahanirwa abenshi bajyanye mu gatumba barakoze igikorwa kitari gito baragiye ku muriro kutari militeri aho umuntu yararwaye uwo twaramushikiye bashikiye n'umwe mu basanzwe bacu yararwaye agize ikibazo abari muri kimwe ariko tukabarabizi uyu munsi mwakoraniye hamwe kugira ngo mumenyane byose ni byiza ndabishimira hano mu nyuma tuzakora n'ibindi bisonga tubanza bagiraye ni benshi bari bazi ko ndahaba ariko mu ngaraye ntibyashobotse kuri tutahana ngo Aline Vyibuke cyane no kumusabira ku Mana ibandanye imuha ingufu n'ubwenge bwo gukoresha asanzwe kujya bwenge akoresha imwongereza undi bwenge nyene abandanya duha umuziki umeze neza uryoboye kujya nyene kuko iyo arimbye umuziki ukiza benshi kandi hariho abantu benshi batahura n'ubutazi Bibiliya icyo bari gusoma muri Bibiliya cyumvira mu ndirimbo kwa Aline Vyibuke rero Imana ibandanye imuha ingufu ndetse agentera mbere mu muziki no cangira ko mpamagarira abakozi b'Imana nkanje kandi nka Aline Vyibuke uko kuntu yashimye yuko twosangirira hamwe tugasangirira hamwe uwo munsi mukuru wa Noel no mu mashengero hariho abantu benshi usanga imiryango itifashe idafise ukuntu ishobora gusangira by'ukuri bategure gusangirira hamwe iyo bateguye gusangirira hamwe usanga ari ibintu byiza wari wese agashikirwa wowe niba warose ibyo biro bibiri by'umuceri canke bitatu ntubijane kuja kuvyigungira ko gusa ariko usangire na bagenzi bawe usabikanye kugira ngo nabandi bashikirwe tukanagira ko mbere tunamukengurukira gose umuvyeyi ari Aline Vyibuke tunamubwira ko tumukunda cyane ibintu bitatu byo kumuririmbyi kumva ufise umuryango n'undi muririmbyi bitandukanye n'undi muririmbyi yumva ko ariko gora atamuryango afise muri rusange birafasha ibikorwa byawe kukuganira kukameki abo bari muri timu nibo bashyira kandi kurasi uri muri timu biroroshye rwose kuko bagomba kuza amabwiriza uri muri timu urakuvuga ko usoma ikabwira yacu makuvuga ko akamaro ko kugira timu kandi ukagira timu y'umutima timu ikabwira amashyira urukundo bakora no kurasika agace kuri bakaba bakagufasha ariko kuba ibyo turimo bagezi vuba zizorangira ingorane ufise zose zizorangira nubwo ubona bigumye timu Aline Vyibuke ni iki kajambo tushaka twitegeke wende bivende nuko navuze bwa mbere bitatumye dukoranira muri uyu munsi kuko twabonye bavugiye kurara kandi na mbere kuko kuva kuri gicatu bakamenya ngaha turi ngaha turi ngaha yiri abakandi impunzi
umuhondo mugateka turamukura kubera inteko muri kujangura muzokora byinshi byinshi tukabigura muri kimwe bakuvuyeko yobu yarihanganye aranesha hanyuma arebyuka mushobora gushikiriza akajambo ka nyuma kugira ngo ntave turangiza kino kiganiro. akajambo ka nyuma bashaka mbere uwari wese ariko mukunda bashimiye muri konseri n'izina ry'umuryango wanjye umuntu washobora kuba ari ijoro n'umugabo umuryango wanjye wose turashimiye byo ku mutima turukumva tukishimira hepfo kuri uyu munsi muganira hamwe turashimira abamenye muto byarukumva yesu abarengagiye bo abandi barinzi ijambo nabatekerera nuko ahubwo kuko hari inevyuka n'icitegerezo c'abandi bayirinzi nuko bakwiye kumurabira kuko hoba bari inevyuka 10 mu gihugu cy'u Burundi nukuri sindababeshe muri gospel usanga abarinzi baririmba gospel bateye imbere kuko uravye mu Burundi mu barinzi bazi imbere barimba gospel ari inevyuka usanga ari we ari kwisonga ari mu bari kwisonga mu Musanze rero ari inevyuka Imana imuhezagire abandanye akora umuziki neza. Nobahamagarira cyane rwose gukunda ibikorwa by'Imana nuko bokuza barumviriza indirimbo za Inevyuka kuko zirimo inyigisho cyane zizotuma turokora ubugingo.